Welcome to Mike and Mind Media. Welcome to Mike and Mind Media. Murabizi ko ari nyene n'ubudagi muri kumwe aho nshitse hose shikashinga idarapo. Ubure nahayishikiye. Ijambo ry'Imana rirabivuga ati aho mushitse hose muce mushika muhafata. Yap. Iryo zina ryaje gute? Je umunsi wa mbere nk'igihe nariyumvira ati umuntu yiyumvire kwitwanye n'ubudagi gute? Nibaza ko nabandi bifuza kubimenya. So izina kwaraga nyene ubudagi aho ryavuye novuga ati ryavuye bivanye n'ibikorwa sanze nkora. Ya murazi yuko benshi bamenye ko iryo zina ku mbuga ngurukana bumenyi za media asanzwe nkoresha kujya kuntu rero naja gupostinga nkaba ndi muri ku mugwa mukuru ngaha mu Dagi Berlin ugasanga postinze ndi Düsseldorf ugasanga postinze ndi Dortmund ndi Cologne niho bamwe bagenzi banje baca bavuga nuri gukunda gutembera ugapostinga uri hehe ahubwo wewe turuguhaye izina kuri uri nyine ubudagi Muri make bashatse kuvuga ati eja uri kagurukana aho rero iryo izina ryavuye kubwiwanje cavuga ati kazina niko hamwe noce ndagashira kuri nani kuri réseaux sociaux ata kazina ko kwega abantu cyamaze ko kwiyumvira ati igihugu ninitanye n'ubudagi ko atagiye gusanzwe ntwara ngaha nitanye n'ubudagi bizogenda gute cyande uka yuko umuntu wese afite uburenganzira bwo kwita ikintu cyose ashaka cyangwa nagasize ko kaca karafata fresh aho niho ryavuye ego ni zihe mbogamizi uhura nazo mu bikorwa usanzwe gukora abenshi bakuzi nk'umukomedian donc ugira utugenegene two gutwenza kandi novuga yuko uramaze kubaka izina benshi barakuzi ngaha muri ubu Budagi nibaza ko no mu Burundi wacu bakuzi ni zihe mbogamizi wahuye nazo ko nibaza ko bitoroshe kuva mu Burundi ugashifata akarere nka kurya mbogamizi nahuye nazo ntizobura kubera ko nkigitangura gukoresha ama media haro benshi bagiye baravuga ati tivyo nuko urakora iki eske urakwije abandi bakavuga ati bihebe ibintu nk'ivyo ariko kuko jenzi nani ati nta mwanya uzoronka muri ubudagi nta mwanya abantu baronka ariko je kuko nzi ico nani ihangiro ryanje navuze ati aha ndazi nzoshika kandi ko ndaja kandi kuri ubu ndiko ndabibona izina zo zimwe nagiye mu ngwana nazo ndahura nazo urabona aha mu kino gihugu usanga besha atacongereza bazi besha bavuga ikidagi bose ari kidagi kiya kidagi nanje mu kadagi kanje ndashobora kwidefanda ngiye nko ku par exemple nko gukorana n'umuntu hagageza nyene nka twavugana nawe nyene biciye mu akadagi kanje ka desanfise tukavugana gasanga ibintu biragenze neza ibintu nk'ivyo izindi nazo mu ngwane numvuga ko nahuye nazo ni zimwe mu mavideo ngira ngo ebana usanga nyine ashobora kuvuga nje ashobora kuvuga ati iyi video ndayipostinze izoshikana kure kubera gukora urazi ngaha n'igihugu cy'amategeko ushobora gupostinga umuntu utagize utamusabye uruhushya ibintu nk'ibyo aha voilà kuri ico nyene hari ukuntu uhora ukora ama prank ugasanga nk'umuntu umushikuye nka telefone urayitwaye cyangwa ugasanga ariko ararya umukade uciye utwara bijya bintu mwayivuganye mwayipanze abajya abantu bazi bigenda gute kuko akenshi abari kuri banoff nkiyumvirana n'umuntu bigenda gute kandi akenshi babara abantu nyene urumva nyene batandukanye abirabure abazungu bigenda gute n'ukuntu dusanzwe tuzi neza yuko ngaha gukamera umuntu cyane kumufotora utabimusabye ari kibazo biraheze bikagenda gute birakorohera icambere cyoco nuko kugira ngo ukore ibintu nka bijya isaba yuko kwikora mu bwenge kandi ukaburinda niyo mpamvu niyo novuga ko binyorohera ngaho nico novuga ati ngira niyo mpano no bafise abandi usanga badafise so kubijanye rero nakiya cyo kuvuga ati ajya prank yanje ego ajya prank yanje mpandakora sindinda kubabwira cyangwa kubamenyesha iki niki ndaza nkabona nyine umuntu nyene aho yicaye nkabona iki niki nari uko narimo bivanye n'umuntu tuba turi kumwe ntabwo ati fata ka video ngani kora ga prank aca ngenda nkamugira ko prank meje kumugira ko prank
nkaca ndamwereka yuko ati yari video yari video warahura rinda no kubona jewe gamana umunsi bagukwisa ingumu imwe nziza yani danje nyine urashobora gusanga nyine uhuye n'umuntu akaze n'umuntu akaze akaguma nko gushwanira nyine aguma nyine nkuko nyine mushaka nyine kugwana ibaze nk'umukate wiguriye nawe niwishire mu kibanza ciwe nk'umukate wiguriye unyibukije ikintu kimwe hari video nakoze nkuko nyene cyangwa nyene n'umuntu nyene ndamukore video ndamwa ku mukate ngiye kuwurya nankubise ikintu cyo ngaha yaguze ikintu cyo ngaha ariko ndavuga ati kariyo nani yanje objectif yanje nihaye nta kundi nyene nta muntu atora n'ingorane ibintu nk'ivyo kubijyana no kuyipostinga nawe ngiye kumukora nkamurika kamera nca ndamwereka ibihombo nsanze nkora cyangwa ati jay gukorwa janje nibi mu TikTok nkora ibi nibi mu gihe hagize dakora turashobora kuyipostinga nkayiposta mu gihe yase naho ndayishira pembeni kuko ni nyinshi cyane nabitse zimwe bavuga ngati ya ibintu kuri society ya ibintu nk'ivyo rero ni zimwe mu ngorane nyine umuntu ahura nazo ibintu nk'ivyo nyene ubudagi ku bantu batakuzi nibaza ko benshi bakuzi kuri nyene ubudagi vraiment izina ryawe ry'ukuri ni ryawe iryo wahawe n'abavyeyi izina nahawe n'abavyeyi ni amwe mu mazina yanje nahawe n'abavyeyi ni Kwizera Joris iryo ryanye n'ubudagi ryazanywe n'ibikorwa usanzwe ukora okay hari akavideo heruka gupostinga kandi nibaza ko ariko kashoboye kuronka ama views menshi cyane utwereka umukazana yambaye cya gikwembe cy'iwacu kajya kantu wakiyumvire gute nabonye amakomantere menshi hari abagututse hari abashimye hari abavuze ibi na biriya eske wewe nk'iyo postinze ikintu ukabona ibitutsi bingana kuriya uvyakira gute jewe kubwiwanje ko ajya amakomantere atameze neza kubwiwanje novuga ati nayantera inguvu nashiramo inguvu kubera ko iyo uriko urakora ibintu bigashimwa na bose hajya n'ubu uriko urakora ariko uriko urakora ibintu akavamwo bamwe bakaza baguca intege bavuga amajambo atameze neza hajya niho uriko uravuga yuko ubu uriko urakora ikintu novuga ati ikintu kimeze neza cyangwa gikomeye muri wewe kubwiwanje rero amakomantere kubwiwanje antera inguvu kubera ko atuma nkora cyane wavuze kuvyerekeye ujya mu kazana novuga ati n'umuyerami wanje kubera ko ico ndamubariye novuga ati ico ndamubariye arakimfasha muvyumva kumwe muri make tuvyumva kumwe nabonye waramwigishije no gukenyera igikwembe ni dance igasije aho nubwo nayiyumvira navuze ati kubera ko shaka account yanje ibikorwa byanje shaka ko nubwo ati birabwa n'isi yose nace mvuga ati reka manze nkugote kwanza nabajya abantu biwacu hariya iwacu nyene bavuga ururimi rw'iwacu abanyarwanda n'abarundi kugira ngo nabone baze bankurikirana cyangwa ati reka nkore mu rurimi batahura kugira ngo nabone baze bankurikirana niyo mpamvu rero naciye nimvira gukora iryasije yakurya kandi babona ko yafashe iraronka abantu benshi bayikurikirana cyane gose. Reka rero dusabe wa muryango wacu umusanzwe dukurikirana kuri Mike and Mind Media muri yizi inkoramutima zacu tumusabe atuzanira uwo mukazana mu kiganiro gikurikira azomutumire umukazana wacu azobe yaje uravyemera bivanye n'uko twumvikana cyane gose dufashanya byinshi nta kibazo mu kiganiro gikurikira azoba hari cyane kandi izo nkoramutima zacu zandike mu makomantere mutavyanditse kugira ngo tubazanire uwo muntu danantrete abantu bose bashaka gukurikira Joris ku mbuga nkoranyambaga ziwe asanzwe akoresha barashobora kurondera kuri Instagram kuri TikTok Facebook na YouTube basanzwe ashiraho utuntu two gutwenza abakeneye amaprank arayakora kandi vraiment muzotwenga donc murashobora kumukurikirana mukarondera ahanditse nye n'ubudagi muzobona ntunzenya content ziwe asanzwe ashirako we tuwandika nuwo mukazana wacu muzomubona ni video ziryoshe cyane ego urakoze cyane gose
wandika kuri nani application iyo ari yo yose, Facebook, Snap, yinde zose za TikTok, wandika tunye n'Ubudagi, utangwa gukora ibikorwa vyanje mushigikire. ntanze Okay. ntuzanya yiwe kugira ngo mugende murabe mugende murabe mukazana kugira ngo mu kiganiro gikurikira musabe muri benshi mwandike tuzomuzane. Mu Burundi wowe wari usanzwe ukina amakomedi canke wari ufise ibindi bintu wakora ivyo byo kugira amapranke byose wabikoreye ngaha canke? Kubwiwanje muri jewe sanzwe ufise impano nyinshi muri jewe. Ico ca komedi nahora ndagikora novuga ati bamwe mu banyeshure twiganye nibona kino kiganiro bazokomanta ngiyema mbeshe bazobivuga. Jewe mw'ishure, iyo ngiye mw'ishure n'umuntu nakunda nyene komedi, udukomedi nkatwenza, ngira ngo n'umwigisha ari mw'ishure nawe nagatwenga. Iyo ntaje ishure ngira ngo ryaba risinziriye niko nobivuga. Urumva rero ubu komedi sanzwe nkora ino sivyo kuvuga ngo narabitanguriye ino, nivyo kuva kera. Hama mu zindi nazo mpano nari sanzwe fise, urumva mu Burundi nahora ndi umu acrobate yo kuri nani Centre Jeune Kamenge. Noneho ivyo nasanzwe navyo nabikora. Nkacamba ndimwe no muri groupe isanzwe igira ibintu vy'amadanse, ibintu nk'ivyo. Ngira benshi barigeze kuyumva Team Kawaida, iyo yose nari ndayirimwo, urumva. Donc wari usanzwe ufise impano nyinshi cyane. Ego, hari akavideo uheruka gukora, akavideo aho wavuga ngo abantu mwavuze ko ubuzima ngo Serbe atabuzima buriyo, ngo ubu rero murabona ko naparitse. Umenga ni ibintu déjà vyuko wavuze. Woba waciye nawe muri Serbe? Warabonye ubwo buzima ingene bumeze, aho benshi babugaya bakavuga ivyo bishakiye, wewe warahaciye? Wovuga neza uko bimeze kugira ngo n'uwundi muntu abari mu Burundi canke ari ahandi hantu ntibasubire kumubwira ibitari vyo? Je kubwiwanje irevel y'umuntu wumvise yuko ryo umuntu acese bisinze ko no bivuga, baca bamukompara ukundi kuntu, bakamufata uko bakamwiyumvira uko atari ibintu nk'ivyo, niko no bivuga. Nkaje novuga niho naciye, vraiment niho naciye. Gusa benshi novuga ko baciye Serbe, ndazi abari mu gihugu cyangwa abandi bari mu bindi bihugu bariko barabona kuko uko babiyumvira ko atari ko bari, kuko bariko baragira ico bamara muri bo nyene, na cane ico bamara muri bo nyene mu miryango yabo, ibintu nk'ivyo. Ndabizi benshi barabizi. Akarorero sinzi ko mwabonye hariho akaresitora gasanzwe kari sinzi ahantu hariho kari mu Burundi, iri mu Burundi ngo Serbi restaurant. Irya n'umuntu yayishinze ni n'umugenzi wanje. N'umuntu yayishinze, urumva rero kuko kuzomuhamagara tukamubaza ico ciyumvira aho yagikuye. Urumva rero bagiye banaca bafata ko iki n'iki bakavuga amajambo menshi cyane gose. Ngo naco ko aragira iki, ibintu nk'ivyo, urumva kataco novuga ati bimaze. Je nibaza yuko ahubwo abarundi bakwiye guhindura ivyiyumviro, bakabona yuko uko biri kose inzira zose wowe waraciyemo kugira ushike i Burayi, inzira zose waciyemo, peu importe ibinabiriya wahuye navyo, gikuru nuko nawe washitse. Kandi muba mubaye mu buzima bumwe, nujya yaje kuri visa nta kintu na kimwe akurusha, nta birenze, kandi uko akontribuwa mu gihugu nawe niko kontribuwa. Nibaza ko benshi babibona, nubwo usanga bavuga ngo ryaciye muri Serbe, comme si mwenga nta sinzi ico wakoze ikidakorwa, mugabo ari hariya uramubeshaho. Usibye yuko abantu bacese bafata uko ntaza, ariko nivyo nyene muri bo biyumvira, kuko ni vyinshi cyane bahinduye, ariko barahindura mu buzima bwabo ibintu nk'ivyo. Bivanye novuga ati amasirago twarahuye nazo mu nzira, ahari ahandi hoho uwo mbona wose yo baraci uwo nzi cyangwa uwo mbona kweri abayeho neza, ibintu nk'ivyo. Ahubwo bagiye nyine bagenda baravuga ati novuga ati ni nk'amajambo, bagenda baravuga amajambo yabo. Nibuce usanga mu nyuma ko arakurondera iki umuntu ndio cahe kugira shike hiyo, ngo ndangira nari ngo mbe biracakora. Niko usanga bariko barabaza suko. Je novuga ahubwo abantu baciye Serbi
nukuri bari bakwiye umudari w'umwakaka kuko barasiragorinze barasubira mugabo barashika kuco bari bifuza nukuri kudo shapo bari bakwiye kububaha bari bakwiye kuvuga ati bajya abantu iyo bihaye gushika ku kintu umuntu naka yihaye gushika ku kintu aragishikako darantretana agomba ko umbwira inzira yari imeze gute byari bimeze gute kuko unumvise umuntu wese yagiye arahura n'ivyiwe ama-histoire mwamfashe urugendo rumwe mugabo usanga bitandukanye we ku bwawe byagenze gute ubwo rugendo rwakugendeye gute n'igiki caguha kwaje cyo kuvuga ati ntegeza kugenda kandi ntegeza gushika kuno musi hariho n'abakiri muri Serbie hariho n'abafatishirije muri Serbie kandi nabo nyene babayeho neza umva baronse ubuzi babayeho wowe nawe n'igiki cavuze ati okay jewe ntegeza inzira itari yoroshe kabisa yari twaragiye turahura n'utuguramo tumwe ngira ngo benshi baravyumva gusa hariho n'abandi baca bakavya bakavuga ari bitari ibyo bintu byinshi gusa ariko ingwane nzoto ntizabuze utugwana tumwe twagiye turahura ngo umuntu ugasanga aragiye ava mu kindi gihugu ugasanga ashitse nk'ahantu ugasanga uraraye nko mw'ishamba imisi indwi imwe imisi ngahe cyangwa ugasanga uragiye inzira y'indwi yose ukagenda n'amaguru uravyumva utwo tumwe mwararuhuka mwararonka ico gufungura haragiye hano n'ahantu ibyo gufungura ugasanga biraheze ariko bagira ngo bati umuntu ataragira kweri ko agenda ni Imana ishobora kumukurako amaboko ariko ukajya usanga nyene umuntu murahuye novuga ati nk'ahantu muciye ugasanga muraciye nko ku muntu arabakunze akabahamagara agaca bahakwazimana ibintu nk'ibyo ngaca mubona kubandanya urugendo ivyo nizo ngorane twagiye turahura nazo ariko harashitse bamwe baritaba Imana ntibyakunze ko bashika abandi baragira amadepression abandi baratana ebana urumva rero ego ireve yari inzira igoye ariko novuga ati kuba nyene umuntu yarashitse cyangwa agashika aho yaragiye n'Imana arabayemwe ahubwo abaciye inzira bose abwo ndi kubambika imidari y'imyaka kabisa barayikwiye cyane gose nibaza ko igihe kimwe peut-être tuzofata ikindi kiganiro ca kabiri tukavuga iyo nzira yose uko yoba yaragenze nyene ubudagi urahejeje kutubwira mu ncamake uko urugendo rwagenze nanje naravyumvise hari benshi bahuye n'ibibazo bitandukanye hari abavunitse hari abagwaye novuga bagiye barahura n'ibibazo bitandukanye uno munsi hari n'abagwaye bari mu bitaro abandi bari mu bitaro nyene mu mutwe bitameze neza ariko turihanganyisha cane abantu babuze ababuriye ababo bashiki babo basaza babo tubabwira babe strong twongera turemesha abahari babe strong bumve yuko bari bagerageje nubwo vyanse duhereza n'ukuri novuga gute je ndahereza novuga gute agaciro abantu bahaciye kuko barerekanye ko haje bafise wari urugendo rutoroshe iyo uri kuragumva vraiment urumva yuko ari danger tubemerera yuko mu kiganiro gikurikira tuzobabwira idonido azoza aje kutuganiriza neza uko urugendo rwagenze donc azinjira deep uko urugendo rwari rumeze muze mubandanye mukurikira sivyo ngaho urashitse mu Budagi urinjiye uratanguye gukora TikTok kuri TikTok cyane niho nibaza ko ariho ukora cyane ufise n'aba followers benshi abagukurikira benshi byarakoroheye cyane kugira ngo ushike ukora kuko iyo ndiko ndabona umva mbona mengana umuntu abimazemo nk'imyaka nka 10 nta bwoba ntaki urakora byarakoroheye cyane kugira ngo ushike uvuga atarurimi urabona iki gihugu kiragoye iyo ururimi vraiment byose bikorerwa ku rurimi wewe wabyinjiyemo wahise winjiramo gute kubwi wanje nkishanga nuvuga ati natanguye gukoresha imbuga za TikTok mvuga ati reka
mvuga ati reka ninezere nawe yabaye nka terapi muri make. burya rero kwinezereza nzamubona abantu bakora bikunda nzamubona ibyo niko ndakora biriko nubwo ati kuri ubu kubwiwanje ubu nubwo ati ko bingijeje ahantu uvuga ati kuko ubu usigaye ndonde ngo n'amakampuni atandukanye akambara ati twoshobora gukorana ibintu nk'ivyo amashaka kunsinyisha amakontra amapromo ibintu nk'ivyo benshi barabandondera kugira ngo dukorane kandi ikindi naco kubw'ivyo mbona kuri ubu niho amanana presque amakonte nka yose nkoresha ubu ariko aragira ikintu nziriza muri jewe ariko arinjiza kuko ubu nubwo ati hari akantu gato nyene hari akantu kako karinjira kuko ziko ziramemba ndacibutse iyo uriko urakora ibintu nka bijya abantu benshi baba bavuga ati ashu umuntu afise umwete umuntu n'umusatsi cyane cyane abarundi baricara bakakubona yuko ibyo bintu uriko urakora pe ashu umuntu ntafise hari n'abicara bakavuga ati none nk'uyu wabonye ba bantu baciye selfie nk'uyu muntu nta nicyo afise akora nashaka uvuge ako kantu uvuze yuko hariho akantu gatangura kuza karinjira bumve yuko utaburi kurasara bumve yuko uri ku kazi nako n'akazi kandi gakomeye cyane urababwiriye kubwiwanje kabisa je ico kintu ubaje ko ikibazo ciza kubera ko bihora bigushikira bakabikubaza cyane gose niyo duhe n'abagenzi baricara bakavuga amajambo bakavuga iki ati twumvise hari bakuvuga ukuntu ibyo nukora ikuntu komeza mu mutwe gusa kubera ko je nzi ihangiro nihaye kuko mbanzi ihangiro nihaye cyangwa aho niko ndashika cyangwa ariko ibyo riko birankinziriza ndavuga ati ndabumva nyene bigaca hino kuko ibyo byose nibici intege kuko aya ma réseaux sociaux dukoresha mu bino bihugu plutôt mu bino bihugu kuko iyo ukorera ibintu nka bijya ugakora mu bino bihugu birashobora kukugira nubwo ati mu milliardaire biciye kwa bijya kuko haro nk'ivideo imwe twakoranye no mu milliardaire n'umunani nuvuga ati umuntu afise power nini ya kwa zirya mbuga hari video twakoranye urumva ntihari kunyemerera atavuga ati atabona nanje yuko mvuga ati ndiko ndaduga ibintu nk'ivyo urumva rero nico cyose nikigira ikintu kimwe nguvu kubwiwanje novuga ati donc mu misi zatwizeye yuko uzo uri mu milliardaire ndazunguruka ibihugu hanaha iki ibintu nk'ivyo ngenda gukora amakontent atandukanye mu bindi bihugu ibintu nk'ivyo kubwiwanje rero nimumfate nabi munyakiro kunyene mumbona kunyene ndazi iki wanje ico ndiko ndabi ahubwo banagushigikira icyo nabasaba mushigikire ubonye niba aka video kanje kapartage ku mugenzi wanje niba ari akumatere keza niba ari kunci intege ni fresh uko kujya kuntu intege ntabyo byo bibi nguvu zo gukora cyane kuko kuri jewe ajya amakonte ubu icyo nuvuga ati Facebook ikirangiza amahera TikTok nyene YouTube ni pole biko biraza nandi ma Instagram ubu niko ninja mu byo kuyimonetiza zahande zose urumva kubwiwanje ndazi ico ndico harimo kubijanye n'iki novuga ati siko kazi konyene nkora siko kazi konyene nkora novuga ati nkora ka TikTok sanze fise n'ubundi sanze fise n'akandi kazi mvuga ati nkora inyuma ya TikTok ndayikora iyo mvuga ati ndose umwanya ariko hari akandi kazi sanze nkora ibintu jewe nkunze kukubona wambaye uko igihe mu ma video menshi nagenda nabona wambaye uko ico gikwembe sinzi ko ari gikwembe sinzi ko ari wowe wabikuye waje ubizanye mu Burundi bimeze gute kwanza ngaha bigoye kugira ngo uronke igikwembe uvuze ku style yanjye style yawe iratesa vraiment uruba kuvuga ati n'igipupe isakoshi nk'iyo mbasha bayita gute ni varize ni isakoshi n'ibiki sinona nayitora harimo amahera ngaha kabosi ndavuga ati iyi style aho yavuye naravye ireve ndakoresha imbuga nkoranyambaga canavuga ati reka ndabe ikintu kiri ko musa nujya muntu azoraba cyangwa ujya muntu azovuga ati uyu muntu uramuzi ukuntu biguranye kumumenya acavuga ati umuntu asanze yambaye ikintu ati sigitenge igikoyi niko basanze bavyambara mu bihugu vya Tanzania na Nigeria je pense ya urumva rero
naciye mvuga ati reka ncagure stili nike ego vraiment n'ikiyato gishobora kutwenza abantu ego urumva iki niki urumva no kwambara nyene ibintu nyene bizarre kuba so bishobora gukwega abantu ariko hari abantu baca bifata iryo muntu n'umusazi iki niki ariko je nigeze ico niko ndarondera hajya nyene hama kuvyerekeye aho umuntu avuga ati oya sinabikuye mu Burundi aho novuga nabikuye hari abantu barabaza ngaha ahantu uvuga ati mu Budagi baba bazanye n'akazi bari bavuye muri Tanzania nibo turadukorana urumva rero iyo twarakoranye amara tumaze gukorana mbona aracambaye ndagikunda ndamwigera yandi ico kintu kwe nagikunze kabisa sizi ko ushobora kikita tukavugana ibintu nk'ivyo acavuga yakimpaye umva acavuga ati iki nta kindi ntazagikora ko kunyene ego uzagikora ko kunyene kabisa aha niho style yavuye okay ubu ndabitahuye yeah. none ga Jori ndafatanya ayo mazina yose hagenda guhamaganye n'Ubudagi cyangwa guhamagara Joris ni fresh nk'ubu wibona gute kuri izo mbuga nkoranyambaga mugani w'abanyarwanda ayo marezo sosiyo ukoresha iyo wiravye nibaza ko natanguye kukubona nko muri 2023 guco 2024 uno musi ukaba nk'ababone ugezeko uhanura gute ugwaruka rusanzwe rushobora kuba rufise telefone muhira rushobora kuba rufise amamega rukaja kuraba ivy'abandi kandi ugasanga uwo muntu cane cane iwacu mu Burundi abantu benshi ntibaramenya gukoresha iyo novuga gute ni opportunité nubwo batabizi ugasanga umuntu arafise telefone arafise n'amamega ariko oriyo yo kugira nawe ashobore gukoresha ico kintu afise ugasanga reka arakubwira ngo nta mutaha afise cyangwa ugasanga reka arakubwira ngo reka ubuzima bwaranse kandi afise amayinite afise na telefone ashobora kuba yokoresha wowe uwo muntu wamubwira iki kuko no musi yo tuko turaraba umuntu ashobora gukoresha telefone kandi akabaho birateba ariko biraza ni gihe wowe wamubwira kuko urabona ko warashitse ngaha nta kazi wari bwaronke nta n'ururimi waruzi ibyo bintu bibiri iyo urishitse ngaha cyane cyane ururimi rurakuryamika ariko wowe urumva yuko wowe warabifashe nka therapy uravuga ati je umwanya wose nzoronka umwanya nzoja kuri TikTok nzoja kuri Instagram cyangwa nje kuri Facebook ariko nkore tu ni gihe wowe wobwira urya muntu ari mu Burundi nka conseil novuga ati noha nk'umuntu iyo bari mu Burundi cyangwa kandi nuwo nkeka yo bari ngaha nyene nukuri mu gihe ufite telefone nziza ukaba ufite nayo mamega nukuri ntimuyapfishe ubusa cyangwa ntimumufishe ubusa izo telefone mugume kuri iki ku WhatsApp nk'ibyo cyangwa mwishura novuga ati akantu zokakata novuga ati kubwiwanje vraiment nk'umuntu ari mu Burundi cyangwa eka no mu bindi bihugu byose cyangwa ari ngaha cyangwa ari he yose cyangwa ya Amerika no ati mu gihe ufite iyo telefone kamera neza cyangwa mu gihe ufite ayo mamega yawe nukuri ntimuyafishe ubusa kubera ko ubu monde tugezemwo aya marezo sosiyo novuga ati ariko arinziza amahera menshi biciye kwa marezo sosiyo nkuko ngira ngo sinzi ko uhora ubibona hari ukuntu nyene nkora ama content hari benshi barabambaza no kubera ko wowe tukubona ukora ama content nyene atandukanye navuga ati hajya mbandiko ndereka abandi ngira ngo mbandiko ndereka abandi ko musanye budashoboye irya comedy sanzwe nkora nyine budashoboye kiya kindi kintu ushoboye gukora iki kintu gishoboye gukwinziriza kubera ko hariwe nk'ama content nkora zo kubera ko n'abantu guteka ibintu nk'ivyo urana nabijya ni ibintu nyene navyo bisanzwe bikundwa n'abantu ko musaburi ngaha mu Burundi ka ufise utwo tunani aga telefone ka kamera neza utwo tumega twawe genda hajya uteke amo darantweta mu Burundi wari usanzwe uzi guteka Jori vraiment ko abahungu benshi tuba tuzi ko bataba bazi guteka wari usanzwe guteka kuko mpora ushiraho n'ibindi bintu byo guteka ni ibintu nyene nagiye kumenyera ino mu mahanga kuko amahanga arigisha kabisa arigisha nacyo nakibonye kuko jewe mvuka mu muryango w'abana ba 8 abakobwa ni n'abakobwa donc uri bagiye abakobwa muvukana
Uri bagiye abana bose muvukana nawe. ni benshi cyane urumva birangora hajya ntihatari umva twebwe iwacu twari nuvuga ati ni umuryango w'abantu 8 abakobwa ni 5 hama natwe abahungu ni presque 3 urumva kugira ngo mw'abahungu uze uritekera umufise Abakobwa. biragoye urumva novuga ati ngira ngo ico novuga navuyeho muhira nzi navuyeho nzi gucumba ubugari bwonyene ubugari bwonyene hashe ubugari ndamutse ngiye kumuraba mere nubwo byageze ndasohoka ndamutse ngiye kumuraba mere avuga ati ndakumva ubugari bwawe ncumbiya nico kintu ngira ngo numva ati nakora urumva bamaze gushika no mu mahanga naho amahanga urazi ko yigisha byose nagiye kubimenya yashitse ngaha nubwo byatanguye kumvuruga ugasanga niko ngira umunyu mwinshi ahandi iki ni ikintu nk'ibyo ibintu nk'ibyo ugasanga igitungu nticahiye ariko buke ndabimenya ubu usigaye nigisha abantu Abavyeyi cyane abavyeyi bari mu Burundi nukuri mutegura abana banyu ico kintu nagomba ndakivuge ko cane reka ndanabarabe neza kugira ngo nshobore kuvuga basha birababaje gutunga umwana ugasanga ni umwana afise imyaka 20 afise imyaka 30 ugasanga uwo mwana ntazi guteka ugasanga uwo mwana novuga gute wamureze tambukuzi no vrem jereka ndabibabwire abavyeyi mukurikirana ino channel yacu nukuri mugerageza ivyo bintu nta umenya ejo hazoza ico hariko arategura ku mwana wawe wowe urabikora ndavyumva hari igihe ubikora uvuga ati umwana wanje ntashobora kugenda mu mbabura hariya hariho umukozi hari hiki ariko mwigisha tureke no kuja mu mahanga urumva umwe wese arimenya amenya yuko aza kumenya neza ivyo aza guteka mugabo ejo wewe muvyeyi afise uno musi ejo ashobora kuba atagufise uno musi buraca bugacana yandi uno musi ushobora kuba ufise ayo kuriha umukozi ejo ayo y'umukozi akazobura nukuri mugerageze mwigisha abana banyu ibikorwa byo mu nzu bakiri batoye umwana afise 10 ans umwana afise 9 ans 8 ans ugatangura ukamwigisha gucana imbabura ukamwigisha ingene bacana imbabura umwana akazokura azi kwitekera akamenya ngo ndazi guteka iki igihe cyose uri kurateka ugafata muri weekend ego misomene hagati biragoye abari ku ishuri nawe uri ku kazi mugabo muri weekend tegura umwana wawe hakiri kare ejo ntuzi ico hakubikiye ashobora kuza ngaha mu mahanga birababaje hariho abantu benshi mpora numva ugasanga ya telefone mama wiwe umuhungu afise 30 ugasanga ya telefone mama wiwe ngo mama ngo mbwira ngene ngo bateka umuceri ngo mbwira ingene ngo bateka ngo umunyu none ngo ndawupima gute baje umva karuka nuko exagera vraiment mugerageze ushobora kumva umuntu nta muhungu nta mukobwa uwo muhungu no musuri kuravuga katoteka ejo bizomugora kandi azoba ari karakugora hari niye we nukugira imana akagutelefona akagutora no ejo bundi ni waba waragiye wumva bitazomugora tegura abana banyu hakiri kare mubigisha ibikorwa byo mu nzu umwana yige gukoropa umwana yige gusonga yige guteka nukuri bizomufasha uwo mwanya azobona yuko umwanka kuko naye ndibuka bambwiye ati genda mu gikoni ingene nababara mugabo hari igihe azicara akavuga ati sha mama yari yaranyigishije donc mubigishe n'ubuzima bugoye kuko ubwo buzima hari igihe bazobusanga ahandi hantu murumva ko Joris nawe ntavyo yarazi kubera ko yari afise abakobwa abangahe 5 bose avuga ati bajya abakobwa baraza kubikora mugabo iyo ugeze mu mahanga niho ubona bya bintu byose ndahejeje kubakemura ndabahaye impanuro za gusa muze murandondera urabona rero hajya rero nagiye kubimenyera byose ino batireka ubu nabona nsiganda byigisha ndi muramubibona ruba rero cyo hanura wa muntu ufise nuvuga ati ufise telefone ifotora neza n'amamega yawe nukuri novuga ati rondera umuntu ngira ngo yoba umugenzi wawe yoba mw'ibyo bihugu biguha access yuko nani account yawe ishobora kukurikwa ikijije ivyangombwa ikijije ibikenewe byose nukuri murondera umwegero barati ati nkorera account amabikorera nawe utangure kugira ubwo hari ama content menshi cyane akundwa n'abantu ibintu nk'ivyo ndazi mu minsi mike yego ireve biragoye ariko ndazi uko bigenda biragenda uronka byinshi biguca mu buzima kuko uko urabikora unahura na byinshi biguca intege ariko mw'ivyo biguca intege ntuvyumva ariko
uha objectif wihaye ugakorana n'inguvu n'ishaka ukabikunda ndazi ejo cyangwa hirya hejo birashobora guhindura ubuzima nyene bivanye niyo rezo sosiyo yawe uko nukurikirana n'amakonti yawe. Kuri ako kantu nyene reka nsubire ndabahereza akandi kantu kandi nako muzokanshimira mugabe ibintu mba ndababwira mumenye ko muzondi hano ukuri la fois prochaine nzogaruka ndababwira ingene umuntu ashobora kuba adafise umutaha ariko agakora. Basha abantu baba mama akenshi murakunda kuvuga yuko nta buryo ugasanga umumama ntakora nta kazi afise hama akabona yuko nta kintu na kimwe afise akoresha nta mutaha afise wo kuba yotanguza. Basha nimba uri umumama wirirwa muhira dufate wirirwa muhira ni wowe utekera abana ni wowe ugize iki tuvugana ukuri ufise telefone abenshi usanga bafise amatelefone n'ukuri meza kandi yoshobora gufatisha video agashira no kuri iyo Facebook iyo agakreya account yiyo agashira kuri Facebook canke kuri iyo izo za TikTok Instagram iki ntiwirabe ngo uri umumama wo munzu fata telefone yawe zijyanjanye n'ijya hasyo uronka ku munsi nukuri ibintu byo guteka abantu bose barabiraba. Fata telefone yawe oriyo yo kwirigwa kuraba kuri TikTok iby'abandi oriyo yo kwirigura araba kuri Facebook ibintu by'abandi fata tujya tumega uri kurarabisha ujya muntu kuri TikTok agutwenza turabe nawe tujya tumega ugende ukore ibintu uri kurateka ubishireko kujya nyene biri ubyige. Uno musi ushobora kuba bitanguye muri uno mwaka ariko ejo mu mwaka uza ugasanga biratanguye kukuriha sibyo gajori cyane gose ugasanga biratanguye kuza birazana make ico ukora gusorondera umuntu ari mu bihugu bisanzwe byemerewe ko amantu uzenya yabo aba monetize akakugururira urumva akakugururira ntuzenya yiwawe nawe mu mwaka uza canke mu myaka ibiri birateba ariko birashika ugatangura kuzuraronka duke jewe ndababwiye ica abandi batigera bababwira abandi barababwira ati raba ivy'iwanje ibyo jewe no musi ndababwiye ingene ibintu bigenda za murafata mu kamera ibyo muko murateka mukore cano yo guteka basi nimba udashobora gutwenga burya umuntu wese agira impano zitandukanye. Uno musi nye n'ubudaga afise impano yo gutwenza afise n'izindi impano zitandukanye akoresha wowe rero ushobora kuba udafise iyo gutwenza ariko ukaba ufise iyo guteka hako wicarana iyo mpano yawe fata ubishire kuri réseaux sociaux nukuri uraronka make kandi ugazosanga mu myaka iri imbere urabaye uribeshejeho. Nababwiye aha kuri icano yanje mana yanje nzokwama ndiko ndababwira udutips dukeya dushobora kuba twabafasha kubaho twabafasha mu myaka iri imbere kuzokwiteza imbere nuko umuntu abaho rondera ntuwiriguye kuri telefone ushobora kusanga umuntu yiri umunsi wose kuri telefone ariko araba ibintu by'abantu ariko arabinjiriza mugabo ntashobore kuba yo kuyumvira ati jewe reka nanje nkora iki wanje. Turabikora nivyo turabigisha ndakubwira ati genda urabe ivy'iwanje ariko mba nifuza ko nawe muri ivyo bintu vy'iwanje kuko nk'ubu ni warabika ikiganiro urahakura ikintu kizima gishobora kugufasha kuza gukora nawe ivy'iwawe nuko raba ivy'abandi mugabo nawe wiyibuke kuko kuraba muri ibi bintu tuba turiko turakora abenshi babibona nko guta umwanya mugabo uhakura impanuro zitagira uko zingana sibyo ego cyane gose. Uno musi urabona ko Jurisi yarafatishije nyene ubudagi kuva yashika mu budagi bwose yarabufatishije yirirwa atembera hirya no hino kandi biramufasha. Nyene ubudagi reka ngaruke ku mwanya w'iwawe novuga gute ugabura gute kugira ngo ushobore kuba woshobora gukora ibyo usanzwe ukora wongere ukore ubundi buzi bwo ku ruhande wongere peut-être wige ubishobora gute? Abenshi kari cyo kintu kibagora akavuga ati sha ndaza kuva ku ishuri ndushe ndaza kuva ku kazi ndushe canke nda muri ayo ma TikTok canke nda muri ibyo bintu ntavyo noshobora vraiment sino bivamo nibyo umuntu afise umwete. Uko je nuvuga ati ndabijera irevre mwa bino bigo turimwo nuvuga ati umwanya sikirenga tuba turonka bivanye n'ivyo tuba turakora ikibuzi ibintu nk'ivyo kaya kanya rero ndose rero nubwo ho bari samedi cyangwa dimanche ndazi novuga ati kuga profita nkagenda gukora ama content yanje iki nyimba zo nkorera muhira nyimba zo nkorera hanze nyimba zo bisaba ko mvanga nkaja mu yindi intara cyangwa yindi site umva mwija weekend nyene ndagerageza nyene ujya mwanya nyene ndose nkawujira nkabikoramwe ivyo bintu nyene
hanyuma meje kubikora nkongera ngafata iyindi novuga ati iyindi weekend iyindi ndwi nkicara muhira ngatangura kuzimonta ndazikora neza nico usanga ndabaha nyene ibikorwa vyanje nyene uburyo nyene bimeze no kuvuga ati injera umwanya wanje. Yego. So tumera nk'abasozera nyene ubudagi nagomba ndagushimire ndagushimire kubona washoboye kumpa umwanya wawe kandi nizera neza yuko ibyo washoboye kuvuga byafashije benshi. Hariho benshi baba bifuza kuja nko kuri TikTok bakabona umenga ni iby'abantu nyene babasazisazi bakabona umenga ni iby'abantu nyene bafise umwanya n'umwete, ariko nibaza ko nibakurikira iki kiganiro nabo bazoshobora kujijuka bagakora kuko n'akazi. Ego ndagushimire rero kubona washoboye kuva aho usanzwe uba ukatwitaba, kandi twizera ko n'uwundi munsi twagutumira uzoshobora kuza mu kiganiro cacu. Ndahari cyane gose ndahari imbere mwavuze no kiganiro gikurikira ndani wa mukazana cyane cyane umukazana umva mukazana abantu bamukeneye navuze mutegezwa kwandika mu makomantere mukadusaba uwo mukazana tukamuzana n'umukazana vraiment yaciye ibintu murabazi ko mayandirimbo ngo yaciye ibintu rego uwo mukazana rero yaraciye ibintu nukunyarutsa ukazoza umuzanye mu kiganiro gikurikira. Ego ndabibemereye mu kiganiro gikurikira za turi kumwe ngaha hajya avuga ikidagi yavuye ikidagi aho murumva yuko tuzokwigiraho n'ikidagi abantu tuzobadodesha mu kubigisha ikidagi. Twongere tubashimire abantu n'ukuri b'inkoramutima, je nama mvuga ngo ni inkoramutima zanje, abantu mufata umwanya mukaraba ikiganiro kigahera, abantu mugira amakomantere mukatubwira ati ikiganiro cadufashije ejo nejo bundi muzobigenza uko muzobibashi ikiganiro n'icywanyu tuba dushaka gushikiriza ibintu novuga gute impanuro mwifuza ko muronka. Rero mutwandikire n'ubu mubandanye mugira amakomantere mugira amalike mugira amapartage, abantu kibashike ko ari benshi cyane. Ndazi yuko nta muntu kizoshika ko ngo yidoge kuko twatanzemwe ibintu bitandukanye, twaciye hirya no hino ku bintu bitandukanye. Rero ntimwibagire kandi hari akantu mudategezwa kwibagira ka kantu kagakengeri muze muragakora ko kugira ngo mudushigikire, bizoduha inguvu natwe zo kugira ngo tubandanye dukora, bizoduha inguvu zo kugira ngo tubandanye tubahereza ibiganiro byiza cyane. Amakomantere yanyu ndayasoma yose, mubandanye mutwandikira mutubwire n'ayandi masije dushobora gukorera ko kandi ashobora kubakorako, nuko turabakunda cyane. Eka mfata akanya kuvuga ati ndabashimire ko mwashoboye kuntumira n'ukuri mwakoze cyane gose. Nongera mvuga nsaba abantu bankurikirana mushigikire, nico ndabasabye gusa. Hanyuma ico nabasaba ni kugira subscribe kwi account channel, nukuri ukaba unkurikirana ukundi ibikorwa byanje, ntibagire kugira subscribe ngongere ufyonde ko yagakengera kugira ngo ibikorwa byabo bariko barakora bibanda bigushikira uko murabizi kari gufashanya. Ntimuntengushye rero, murazi ko ndabakunda cyane gose. Peace.